Gordier mwiriwe co kimwe namwe mwese mwamaze gushika ku murongo co kimwe n'abariko baradukurikira muciye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za Focode. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Impari n'imyidogo biri mu ntonde z'abatanzwe ngo baserukire abanyagihugu mu nama nshingamateka no mu nama mpanuzajambo z'amakomine bisa nuko ataco bibwiye seni umugwi ujejwe gutunganya amatora co kimwe na leta. Mw'itangazo urunani Uburundi bwa bose rwasohoye kuwa 22/0 uno mwaka bafata seni nka kimwe mu bisata vy'umugambwe CNDD-FDD, mbere bakanasaba abayigize gutanga imihoho kuko ngo vyagaragaye ko badashoboye gutunganya amatora ahurukiyemwo bose. Muri urwo rwandiko imigambi ihurikiye muri urwo runani Uburundi bwa bose ifata abanyagihugu nk'ivyabona, ikavuga ko urukiza ku matora atunganijwe neza kandi adakumira baruziga kuri Evariste Ndayishimiye aramutswa Uburundi. Imyidogo ntiri mu banyepolitike gusa bari muri urwo runani, ariko kandi iri no mu banyamigambwe co kimwe no mu banyamashirahamwe atandukanye bamaze kugaragaza akababaro mbere no kunegura igikorwa c'umwiteguro w'amatora babicishije mu bimenyesha makuru. None ko atari rya mbere abanyepolitike canke abo mashirahamwe kambere n'abarundi batandukanye bidoga ku bijanye n'ibikorwa vy'amatora mu Burundi, bigenda gute ngo mu Burundi seni na leta bame babandanya mu nzira babona ko ibirimwo amahwa? Kwica amatwi no gusuzugura impanuro z'abatavuga rumwe n'umuganga uri ku butegetsi bizogeza he Uburundi uno musi mubona uko ibintu biri? Agahazi karihe mu gikorwa cyo gutegura amatora? Nizahe inkurikizi ku gihugu gisanzwe kiri mu ndyane za politike kuva mu 2015 mu gihe amatora yobandanya ategurwa mu nduru zivuga? Ibi ni bimwe mu bibazo abatumire co kimwe n'abaza kwifuza guhabwa ijambo baza kugira ico bavuze ko muri kino kiganiro. Ikiganiro kiri mu rukurikirane rw'inyigisho zateguwe n'amashirahamwe Kavibe na Focode mwisekeza tubohora Uburundi. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuko Gordier azamaze kubabwira, tuza gufatikanya na Alice Hakizimana ari nawe agiye kubamenyesha abatumire dufise uko kino kiganiro gitunganijwe n'umwanya abakeneye guhabwa ijambo kugira ngo bungane abatumire baza kuba bafise. Alice Hakizimana mwiriwe, kaze nimba munyumva mwobwira bariko baradukurikira abatumire dufise bamaze gushika ku murongo. Mwiriwe Gilbert, urakoze kumpa ijambo. Nkuko uhejeje kubivuga, muri kino kiganiro tuza kuba dufise abatumire baza kutwunganira bafasha n'abanyagihugu kuca irya nino bino bibazo. Umutumire wa mbere dufite muri kino kiganiro ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe ni mwamutwumva, turabahaye ikaze. Sinzi ko Pacifique Ninahazwe yabatwumva, ndamubona ku murongo, sinzi ko ariko aradukurikirana. Hamwe yabatwumva ngira kugura ka mikro kiwe tukamuha ikaze akaramutsa n'abariko baradukurikirana. Kumbura akitunganya ngira umubandanye abandi batumire ngira araza kukumva. Egome mu buhinga bw'ivyuma nibamudufashirize. Umutumire agira kabiri ni Maître Felix Niyonkuru, umuhinga akaba n'umunywanyi w'ishirahamwe Kavibe. Maître Felix Niyonkuru, kaze muri kino kiganiro. Ego murakoze cyane, ndabashimiye kubona mwashoboye kuntumira. Ndashimiye bariko bararebesha ikiganiro, abaza kwisangira, eka mbere n'abaza gucumviriza bose. Murakoze. Murakoze cyane. Uwundi mutumire agira gatatu ni Oscar Butare yahoze arongoye ishirahamwe Fodibe. Oscar Butare mwamutwumva, turabaye ikaze muri kino kiganiro. Ndabumva cyane, ndabaramukije Alice, ndabaramukije nawe Gilbert, namwe mwese mwateguye kino kiganiro Focode, n'aba bandi mwese tuza gusangira kino kiyago. Murakoze cyane. Umutumire agira kane ni Frederic Bamviyumvira arongoye runani Sephora Arusha. Sinzi ko arashika ku murongo mu buhinga bw'ivyuma, sinzi ko barashobora kumufashiriza abashike ku murongo. Frederic Bamviyumvira ari mwamaze gushika ku murongo, turabaye ikaze.
ngira ngo araza kwinjira mu kanya Frederic Bamvuga Inyumvira. Abo nibo batumire rero tumaze dufise uno munsi tuza guhanahana ijambo muri kino kiganiro, imbere y'uko ngira ngo Pacifique Ninahazwe na Frederic Bamvuga Inyumvira bashika ku murongo ingene kino kiganiro kiza kugenda. Ikiganiro kiza kuba mu masaha 2 n'igice. Isaha ya mbere tuza guha ijambo abatumire turi kumwe hano muri kino kiganiro kugira ngo bacike nino kino kiganiro. Isaha igira kabiri turaza guha ijambo abariko batwumviza nabo kugira ngo batange intererano kandi babaze n'ibibazo abatumire dufise. Mu minota ya nyuma turaza guhanahana ivyokorwa mu kugira ngo bino bibazo bishobore gutora bishobore kugira inzira. Kino kiganiro rero kiza kuba kigizwe n'amategeko ngenderwako nk'uko tubikora muri ibi biganiro vy'ishirahamwe FOCODE. Amategeko tuza gushigikirako ni guhanahana ijambo, umwe wese akarindira ko bamuha ijambo. Ikindi tuza gushimikirako ni ukutanga ivyiyumviro vyacu mu rufasoni tudakoresheje amajambo y'ugutukana, kugira ngo ivyiyumviro tuza gushikiza muri kino kiganiro bishobore kugira ikimazi. Nk'uko mugenzi wanje Gilbert Niyonkuru yari yabibabwiye rero kino kiganiro shikirizwa na Joyce Hakizimana mfatikanije na Gilbert Niyonkuru, ubuhinga bw'ubuzima turi kumwe na Kazabukeye Jerome. Sinzi ko ibiganiro kirarugizwe Gilbert Niyonkuru turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. ngira ngo agomvye kuvuga Gilbert Niyonkuru ariko Pacifique Ninahazwe ndabona yamaze gushika ku murongo. Pacifique ndabaramutse Alice mugenzi wanje yari yabakiye, mwashobora kumwumva neza kuko mikoro yanjye ntiyarikuguruke, ariko ndabona ubu vyakunze. Nimba mutwumva mworamutse bariko barakurikira. Ego cyane ndabaramukije mwese abo tuza gusangira ikiganiro, ndaramukije kandi abaza kudukurikira. Akabazo reka ndagahere iwanyu, ngira mwarakurikiranye kuva ikiranga misi cy'amatora kigitangwa, mwarakurikiranye impari ziriko mwagiye murakurikirana ingingo zitandukanye zagiye zirafatwa gushika no munsi. Hari imyidogo mbere bamwe basaba nuko seni n'abawize bokinjura aho hageze kubavuga yuko barindiriye ko umusifuzi yobavuga ijambo rya nyuma ari umukuru w'igihugu. Mu makuru mwagiye murakurikira cyangwa uko mubona biriko biragenda, mwebwe mwabonye ibibazo biri hehe, mweho mwabyakiriye gute? Mbega mubifata cyo kimwe n'abo banyamigambwe bidoga bavuga yuko batabona iyo Burundi buriko buraja? Ni ukuri umuntu yovuga yuko ibiriko biraba byaba biriko biranamutangaza, nibaza ko yoba ari ugudakurikira vya politike mu Burundi. Uhereye kuva hategurwa amategeko agenga amatora, hagumye habonekamwo intumbero imwe rudende y'ukwigizayo abo CNDD-FDD itinya ko boshobora guhiganwa by'ukuri muri ayo matora. Iratunganya amategeko, turamaze kuyavuga ko kenshi, sinza kugaruka ku biri mu mategeko. Mu nyuma hashyirwaho umugwi uzohagarikira ayo matora, nk'igenwa ry'umukuru wa seni. Abo bose baravuze ko baragiyamiriza, ufashe umunyamabanga mukuru wa leta ukaca umutwara ko ari wagiye guhagararira amatora hagati y'umugambwe ugaba iyo leta n'abakeba bawo, bigakorwa atakumvikana na gutoyi kubaye hagati y'abatwara n'abo bazohiganwa. Vyoshoboka ko CNDD-FDD itanga umuntu wayo agatwara umugwi, mugabo bavuganye nabo mu bakuru bahiganwa, nabo bakaba batanze nk'icegera, aho umuntu ashobora kwibaza ati aba barashobora gukorana. Ariko byose biciye bikorwa n'uruhande rumwe, biba byumvikana ko urwo ruhande ruteguye amatora yago gonyene. Rero uyu mukuru wa seni yabaye bwa mbere muri seni, yariho muri 2010, yariho muri 2015. Ibyo bihe byose yagiye arabamwo, wasanga amatora yabayemwo yiyamirizwa
n'abayitavye kandi akaba mu ba mbere biyamirizwa. Wasanga hariho Petero Karaveri Ndayicariye, ahandi hakaba Prosper Ntawugwamiye. Imyaka yose bahagarariye amatora, abo abatavuganwe n'ubutegetsi barabiyamirije. Kuca rero hazanwa uwo muntu ngo niwe agiye kuyahagararira, cari ikimenyetso kitabesha c'intumbero aya matora agiye gufata. Ntivyatevye, hageze nk'ibi vy'uko abantu batanga intonde, inyifato yagize zabaye inyifato zerekana neza ko uyu muntu ari muri wa murongo w'ubutegetsi, ko hariho abo badashaka guhiganwa, ko ubutegetsi bwo nyene bwitorera abo bahiganwa, hakaba n'abo budashaka ko bahiganwa. Ahantu hose kw'isi habaye amatora, umugambwe uba witwa ko watsinze ayaheruka, uwo nyene ugakora ibintu bituma umugambwe uba wabaye wa kabiri udashobora kuyitaba, nta na hamwe kw'isi ayo matora umuntu yoshobora gufata ko ari higanwa ry'ukuri rigiye kuba. Ivyo rero twarabonye ko vyagumye bigenda umukino uko wagumye uba, ku buryo ibintu biba ibitegeza kwigizayo bamwe. No mu bemerewe ko boja mw'ihiganwa, murabona ko induru zagumyeho, imigambwe akavuga hatwishura nko ku makomine ho bikayangara kurusha uko twari twabonye intonde zijanye n'abitoza ku bashinga amateka. Seni ikaguma ifise ivyitwazo vy'ingene ikuramwo abantu, nk'aho usanga ivuga ngo mwatanze urutonde rudakwiye, ntimwasizeho abashobora kuzosubirira abitoza bakwiye, ku buryo abambere babuze baba bafise abasubirira. Nk'ico ni ikintu kitumvikana, ico bariko barakivuga gutyo usanga atari ikintu umuntu ashobora gutahura. Ko umuntu avuga ngo ahantu hari nk'intebe dufate nka 15 ku rutonde bakwije abantu 15, bakaca babwira ngo ko mutakwije abandi 15 bazobasubirira, naho nyurwo rutonde ntitugwakira. Ukumva hagumaho utwo tuntu, basaba bati duha umwanya basi dukosore mu matora asigaje amezi 5 ngo abe, ukumva seni ntishobora kwemera ivyo bintu. Usigara uvuga uti iyo seni by'ukuri irakeneye ko abahiganwa canke yikenereye amatora atahiganwa afise. Umuntu abona ko nko ku rugero rw'inama z'amakomine zizoba ari inama hafi igihugu cyose zizoba ziganziwe n'umugambwe umwe, kuko biboneka ko ari usa nuko ari ugiye kwitoza wonyene, hafi wonyene ku rwo rwego. Rero mu ncamake novuga uko natanguye, je sindi ko ndatangara, intumbero iraboneka ko ari iyo gutuma CNDD-FDD isa n'iyitoje yonyene mu matora agiye kuza, ahubwo ngira ihiganwa riri indani muri CNDD-FDD nyene kurusha uko riba hagati ya CNDD-FDD n'iyindi migambwe batabona ibintu co kimwe. Ngira mwarumvise yuko basaba ko umugwi seni wokinjura n'abawugize, bakavuga ko mu kurindira yuko uwo mugwi wibwiriza gutanga imihoho barindiriye icyo umukuru w'igihugu avuga. Mubibona kumwe, hari icizere ubwo rukiza barindiriye kuri Evariste Ndayishimiye, hari ubwo mubona ruzohava ruza? Ivyo vyo biteze ko botanga imihoho seni, turavye uko mwagiye musigura uko muzi abayigize, murabona ari abantu borinduka bakavuga bati ko abarundi bidoze canke hari umugwi w'abarundi uri kuradusaba gukura meza ko bokora ico gikorwa? Nta Evariste Ndayishimiye no kwitega ko ibintu nk'ivyo nawe nyene, nico n'ukuri ntawo kihenda ko uwo mugwi yawusizeho awubona, yaba kuva imbere yari afise intumbero yo kubanza kuvugana n'abandi kugira ngo ahumurize abazoba bahiganwa n'umugambwe wiwe. Yari kuba imbere y'ukugena seni yahamagaye iyo migambwe mikuru bari bahiganywe muri 2020, akavuga ati mwibaza ko nobikora gute kugira ngo dushireho umugwi uduhumuriza twese, twobikora gute kugira ngo tugire amategeko y'amatora duhumuriza twese, kugira ngo vy'ukuri aba amatora y'umwidegemvyo. Nta ntumbero na ntoyi, ivyabaye vyose biri mu murongo Evariste Ndayishimiye yabahaye, ntawo kwitega rero ibindi bitangaza kuri we. Wanashima uko atwara, uko amaze iyo myaka yose atwara, nta ntumbero n'imwe turigera tumubonana yerekana ko ari umuntu akeneye guhuza abarundi, ko akeneye gufatanya abantu. Mu myaka hafi 5 amaze arongoye igihugu, ashira imbere umugambwe wiwe, akaba ugira ati abatari muri uwo mugambwe, nkuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe yavuga ati nibwo Burundi umugambwe. Tubona intumbero isa niyo no kuri Evariste Ndayishimiye. Ntaco nibaza kindi
umuntu yokwitega kuri urwo ruhande ngo hari ivyo agiye guhindura. Oscar Butarengira mwakurikiranye Pacifique, mwarakurikiranye na mwebwe kandi ndazi ko mukurikirana ku munsi ibibera mu gihugu, mwigeze kuba murongoye urunani Fodibe. Uno munsi Pacifique avuga ati ivyabaye sinatangaye, mwebwe mwaratangaye? Murakoze ku mijambo. Na jewe ntaco ntangaza na kimwe kubera nkuko yabivuze na Pacifique. Uyu yarongoye seni uwo munsi yari umuvugizi wa seni mu 2015. Turamuzi twese, ariko aravuga intonde z'abari baja mu mabureau de vote, abantu bari kuja mu bazohagarikira amatora muri ico gihe ca 2015. Yavuga nk'uko umenga n'umuvugizi w'umugambo CNDD-FDD. Nta gitandukanya nawe cariho hagati yawe n'umuvugizi w'umugambo CNDD-FDD. Ageze ku bantu bitoza nka bagwasa banditije bamugwengeza muri ico gihe, kuko bari abantu bogiye mu matora, byariko biravugwa muri 2014 imbere yuko Nkurunziza avuga ko azokwitoza. Warumva neza ahagaze. Rero ko bace bamunoma ngo ahagarikire amatora yo muri 2025, nta gitangaza na kimwe k'uwo muntu abandanya uko yari yatanguye, ahengamiye ku mugambo uri ku butegetsi, ko abandanya n'uwo munsi ari wakorera. Uravye neza ingene urunani Burundi bwa bose bari batanze amazina y'aboja ku ntonde, amaseni ikavyanka. Uravye ukuntu code electorale yagiyeho, CNDD-FDD amatora yose yagiye araba kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi, hagiye haraba guhindagura itegeko rigenga amatora mu ntumbero yo kuvubikira, mu ntumbero yo kubuza abandi barundi kwitoza kw'amatora yobamwo umuco, kw'amatora yogenda neza. Rero n'uwo munsi aha dufise itegeko rishasha naryo nyene rigaragaramo utunenge, rigaragaramo gushaka gukomeye kwa CNDD-FDD gukumira abantu bo muri opposition batavuga rumwe, kandi kenshi usanga bafise igihagararo boshobora bagiye mu matora atunganywe neza, CNDD yoshobora gusanga nayo nyene itsinzwe muri ayo matora. Haragaragara rero gutinya kuja mu matora, haragaragara uravye ibiharuro byo muri 2005 CNDD-FDD itangura kwitoza, aho yatsinze ku bice 53% mu matora yo mu makomune, mu 58 mu matora y'abashinga amateka. Muri ico gihe murazi ko president yatowe kuri suffrage indirect, yatowe mu n'amashinga amateka. Mugabo uravye ivyo biharuro ugacura ivyo CNDD-FDD yagiye akorera abarundi, biragaragara neza ko witoje wahora utwara abarundi bakurabira ku vyo wakoze. Rero ntaco CNDD-FDD yigeze ikorera abarundi vyotuma bayitora. Rero nibaza ko hariho ubwoba bwa CNDD-FDD ko amatora agiyemwo umuco, ko amatora agiyemwo abantu bataho begamiye mu kugira bayahagarikire, ko yohava yatsindwa. Rero nico gituma jewe sinatangaye, hama nta n'ibintu vyinshi nizeye ku matora, mu gihe ari ntaho gwami ariko yatunganya, mu gihe n'amategeko bashiraho amategeko yo kuvubikira kugira abarundi bo muri opposition ibaheze ngo bitunganye, amatora ntabe amatora transparent. Murakoze Oscar Butare. Reka nakire Frederic Bamvuga inyumvira. Mwiriwe nimba muriko muranyumva, ndabona mwashitse ku murongo, mwugurure micro. Mwiriwe Frederic Bamvuga inyumvira. Mwiriwe neza. Ego ngira namwe ababazi muri umwe mu banyepolitike mu Burundi bakomeye, ariko kandi banatugijwe bomowe muri mu buhungiro. Sinzi yuko ayo matora ko mubandanya muyakurikira nk'abazoyitaba canke muyarabira kure nk'umunyepolitike, ariko ivyo vyose ibiriko biraba mu matora mu Burundi n'imyidoge hari murabibona mwebwe aho vyapfiriye canke bipfira imisi yose, ko atari bya mbere abanyepolitike mwidoze ko umugwi utunganya amatora uri kuwutunganya nabi, abanyepolitike mukama muherekeza amatora gushika akaba kuva mu ntango gushika here arimwe imyidogo, arimwo kuyiyamiriza, ariko akaba twitege naya ko azobandanya avuga, bazobandanya abantu basoma induru iri kiravuga. Murakoze no kumpa iri jambo.
ndabashimire ko mwantumiye muri iki kiganiro. Ndabamenyesha yuko kumbura abantu nta mwanya dukunda kuronka wo kwiyumvira iby'igihugu cacu kubera ko dutwagwa na vyinshi. Turinjira mu buzima bwa misi yose ugasanga abantu ivy'igihugu babiha ikibanza gito. Ico umuntu ari buvuge ngaha nuko uravye ingene akahise kagiye gakurikirana na cane cane igihe uyu mugambwe uri ku butegetsi uziye, twari twaraciye intumbero ubutegetsi bwose buri bucemwo kugira ngo mu vy'ukuri turonke Uburundi butekanye, ariko vyaranse kubera ko baduhenze ngo bemera amasezerano kugira ngo bicokerere mu bibanza, ariko vy'ukuri nta masezerano bigeze bemera, babiyemera ku munwa gusa. Rero ikibazo kihari n'ingene baciye batwinjiza mu ngendo yo kutumenyereza kubona batwibira ivy'igihugu, bica abantu bakatwica kubera ko uwahutse kuvuga ivyo ubona, hanyuma bagaca baza kudusamaza batubwira ivy'Imana ngo bashize Imana imbere, mugabo vy'ukuri ari uruhendo kugira ngo bashobore kwegera abanyagihugu bababeshe. Ubu hari ikintu cabaye cerekeye intwaro. Intwaro ingene yokwitwa, hari intwaro, ubwoko bwinshi bw'intwaro, ariko izikunda kuboneka ni intwaro ya demokarasi, ni intwaro y'igikenye. Abantu rero benshi baritwaza intwaro ya demokarasi mugabo bari muri gikenye. Mu Burundi turi mu ntwaro y'igikenye yambaye umwambaro wa demokarasi, na cane cane ubonekera mu matora. Ayo matora umuntu yaravye rero si amatora, ni akantu kamwe ka demokarasi, ariko ni nk'urupfunguruzo kugira ngo binjire mu butegetsi hanyuma babugumemwo, buheze bace bategura ingene bahenda abantu, babakubite no kubakubita, abaopoza babapfunge canke babake imigango canke babuze amatora, mugabo baca bagenda ngo twavuye mu matora. Ubura amatora rero ntakiri akarangamutima ka demokarasi, ahubwo n'urupfunguruzo rw'aba bantu b'intwaro z'igikenye bakoresha kugira ngo bigumize ku butegetsi. Nico co kumva. Rero ntimuvuge rero ntaho gwamiye, ntimuvuge ikibazo si ntaho gwamiye. Ikibazo ni umugambi wa CNDD-FDD uvuga uti vyaratunaniye gutwara neza, abanyagihugu baratwanka, ariko batwanka badukunda tubagumako. Ibikoresho turabifise, turafise ubwicanyi, turafise ubusuma bwacu, turafise ingene abantu bose tuzobazibiza, tugashaka ko abantu bose bohora, hama turondera amahera uko bigenda kose kugira ngo dushobore kwita ko turiko turatwara, dukoresha inzego z'igihugu, tubaye intica ntikize. Bashaka ari babura igitoro, nabone bazabwira ati nta miduga bari bafise ruguru nta mabarabara ariyo, ntibabura igitoro. Ugasanga rero hariho ibintu bivugwa, ukibaza uti none ibi bivugwa mu gihugu cubatse. Igihugu c'Uburundi rero imbere yuko mwiyumvira amatora habwirizwa kwiyumvira turi mu yihe ntwaro, turi mu ntwaro itashaka demokarasi, turi mu ntwaro y'igikenye ikoresha amatora kugira ngo biyitire demokarasi, bite ko ari muri demokarasi ariko ni gikenye. Ca kabiri co gutegera nuko iyo ntwaro ntayizoshikana igihugu, ndabivuga hakiri kare, ntayizoshikana igihugu kuko isa n'igenda icuramye, kandi bo bayishakira ibyo. Nta muntu aza kurondera gutwara kwiba abanyagihugu imyaka yose, gukenesha abanyagihugu imyaka yose kugira ngo batware ari abakene, ubatware ata jambo, ubatware batashaka kwishira no kwizana, ukuvuga uti uzovyura umutwe nzowumena. Ubu rero ikibazo kiri naho, aya matora ni nk'ayandi mumenyereye, ntayazoba niyaba naho hatazovamwo, hazovamwo ivyo nyene gushika abanyagihugu bavuze bati turayanze. Mugabo abanyagihugu bavuze bati none karashize ingane badutware nabi, tutora tuzi neza ko takivamwo, canke hagera igihe tuvuge tuti turahagaritse ibi bintu, tubivemwo, hanyuma twebwe twanke tuti aya matora turayanze. Bavuze uko, aho ibintu bizohinduka. Namasubiramwo nti burya igihugu nico cikura mu buja, si abantu bagikura mu buja. Turashobora twebwe kubaza
turasubiza tufasha mu vyiyumviro, ariko n'abanyagihugu bonyene bategera ko bakwiye kwivana mu buja bakitwa abanyagihugu, ko abanyagihugu bamuse abanyagihugu ntabaja b'abategetsi babakorera ibyo bashaka, nta jambo bafise, ntibashobora no kwiha abategetsi bashaka, ntibashobora no kwiha indinganizo y'igihugu bipfuza yobagirira akamaro. Urumva utafise mwene ivyo ntaho ubuhagazi uba uri mu kirere, bose bashobora kugukubita umupira, hanyuma upfuye nawe urabona ko kwica ntibize bamenyereye. Naco gituma ndababwira nti mwabarundi mwe, ugupfa si iyo hageze kupfa urashobora kugutoza ati upfa gute, ari ugupfa ati je nshaka gupfuko, je nshaka gupfuko, baratora gupfa bahagaze ko bapfa babundabunda, kuko birateye ubwoba. Ayo matora siyo, ntaco azobamarira, ni vya bindi nyene nta kizovamwo. Ariko ego Frederico bamvuga inyumvira imbere yuko kumbure ngenda kwa Felix Niyonkuru, umuntu yumvirije imvugo abanyepolitike muvuga kumbure ko hari abadatahukirwa, turavye mu Rwandiko canke itangazo ryasohowe n'urunani Uburundi bwa bose kwa 2022 nabo nyene bavuga nkuko muvuga, bavuga ngo mu kurindira ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata ijambo akadufasha guhagarika umugwiseni no kwemera intonde twatanze kugira ngo dukosore dufashe abanyagihugu nk'ivyabona. Gufata abanyagihugu nk'ivyabona canke kuvuga ko aribo bafise ingingo ya nyuma muri abanyepolitike, kandi abanyagihugu baserukirwa namwe abanyepolitike muba mugiye kwitoza, bisigura iki kugira ngo abarundi tumenye iyo mvugo? Sinzi ko Frederic bamvuga inyumvira ariko aranyumva. Muranyumva Frederic bamvuga inyumvira? Kumbure ngira agatelefone kamugoye, reka mbe nagaruka kwa Felix Niyonkuru, ngira mwakurikiranye abandi batumire ivyo bariko baravuga. Mwebwe nk'umunyamategeko, mbega gushikaho tugera ahantu abantu biyamiriza seni n'abagize uwo mugwi ko botanga imihoho, vyapfiriye he mu mategeko ku buryo agashavu kaduga abantu bakabona ko barenganijwe? Urakoze cyane Gilbert. Mu bintu by'amatora nkuko vyamaze no kuvugwa mbere, nuko amatora nyamatora ategurwa kare, bobo barayateguye nkuko babivuze bamwe mu bo dusanga ikiganiro. CNDD-FDD kuva igiye ku butegetsi imaze guhindura amategeko ajejwe amatora kenshi, harimwo rero n'iri novuga ko ari ryo ngira turiko turavuga uno munsi, iri tegeko nimero 1/12 ryo kuwa gatanu ukwezi kwa gatandatu 2024 ryaje rihindura ryo mu 2019. Iryo naryo turiko turaraba, turabona yuko ari itegeko ryateguwe neza, rije kwigizayo abanyepolitiki batandukanye. Ivyo mbere tukagira ko tunavuga yuko uri kurayiraba neza ritandukanye cane n'ingingo ya 25 iyo bita Pacte International Relatif aux droits civils et politiques. Iyo nayo mbere ni itegeko mpuzamakungu, mbere n'Uburundi bwateye igikumu, aho ryemeza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwitoza no gutora, hakaba n'amatora ari mu muco eka n'ibindi. Ariko rero turavye kuri iri tegeko turabona neza ko ari itegeko ryakozwe ari igikoresho kiri ngaho kugira cigizeyo abanyepolitike. Twotanga ururero busanzwe, turamaze kubivuga, Pacifique yari yavuze yuko tumaze kubivuga ko imizi itari mike. Muca mubona ubwa mbere nk'ivyerekeye ico bita qualité de lecteur, bakavuga yuko nk'umuntu afunzwe vy'agateganyo adashobora gutora, kandi bazi neza haba no mu bwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, eka mbere no mu yandi mategeko mpuzamakungu atandukanye, yuko bavuga yuko umuntu iyo ataracirirwa urubanza aba ari umwere. Urumva uwo rero kumubuza gutora kuri bo hariho ico baba bagomba gushika, kuko baravuga bati uyu munsi uyashobora kutugora canke uriya, turashobora rero kumushirako icaha iki, tukaba turamufunze vy'agateganyo muri iki gihe kizwi. Ico gihe ntiyitoze, washaka inyuma y'amatora tukamurekura.
ivyo biramaze gukorwa ngira turi kumwe n'abanyepolitike ndabona ngaho baraza kugira ico babivuzeko aha notanga n'ikindi kintu ingene batanga amakandidature ukabona bashiramwo ibintu vy'ubwenegihugu kugira bigizeyo abo baba bari badahuje ivyiyumviro canke hari ibindi badahurirako bari hanze canke bo bafise ubwenegihugu bundi urabona yuko igihugu c'u Burundi cagiye kiraca mu bihe bitoroshe ugasanga yaragiye aha canke hariya kubera imvo z'umutekano kanubu urabona ko ariko bimeze benshi bari mu buhungiro nkavuga ibintu bigaragara vyaheruka kugaragara mu minsi yahera ngira baraja kubivuga ko abanyepolitike vyerekeye ingene ababitoza bigenga bakigwa n'amategeko yabashiriweho ukabona neza yuko ari itegeko ryakozwe by'ukuri kugira yigize y'abantu uwo muntu wese adahuje ivyiyumviro canke badashaka yuko aja mu vy'igihugu naho no banagejeje. Murakoze cyane nagira ngaruke ku vyo Pacifique Ntahazwe yavuze mu kanya yagize ati leta n'intambamyi seni nayo yene yashizweho na leta n'intambamyi ariko tugarutse ku bijanye n'amatora kuva umugambwe CNDD-FDD ushika ku butegetsi kuva mu 2005 ntiwigeze uhishahisha canke ureka kugaragaza ko wama uri mu myiyamamazo mu gihe wategerezwa kuba uriko uratwara kugira ngo reka abarundi ico iyo leta igomba gushikako abanyepolitike bamye bagira bati uyu mugambwe uriko ushaka kwigumiza ku butegetsi mu kwigizayo iyindi migambwe canke mu gukoresha gucanishamwo imigambwe itavuga rumwe na leta mu 2015 hoho n'ibihuha vyarahuhutse igihe abanyagihugu bagira bati ibi ntibishobora kubandanya nkuru nzashaka kubiha ikiringo ca gatatu bakaja mwibarabara ivyakurikiye twese turabizi twarabonye amaradiyo yaraturiwe abanyagihugu bamwe barishwa abandi barangazwa uno musi Pacifique Ntahazwe mubona nkuko bavuye imbere ariko abivuga uno musi mubona abanyagihugu aribo bogira ijambo rya nyuma mbega bo bigenza gute vyogenda gute mu gihe uwo mugambwe umugaragaza neza na neza ko ushaka kugumaho uri wo wonyene atawundi muntu ashobora kugira ijambo. Pacifique Ntahazwe sinzi ko ariko aratwumva hamwe yo ariko aratwumva yo kugura akamikro. ariko arabumva nibaza ko yokugura mikro kuko mu kanya musubiriremo akabazo hariho agace kanyuma k'ikibazo ntumvise. Ego nariko navuga nti umugambwe uri ku butegetsi wamye werekana kuvugisha ko ubutegetsi ko wama uri kuriyamamaza ushaka kuguma ku butegetsi wonyene mu kwigizayo abatavuga rumwe na leta canke abadoma urutoki ku bitagenda neza bamvuga inyumvira mu kanya yagize ati ubu abanyagihugu bonyene ne bategerezwa kugira ico bakoze kugira ngo ibi bintu babivemwo twarabonye mu mwaka wa 2015 ingene vyagenze aho abanyagihugu bahagurutse bakavuga bati ibintu bishobora kubandanya ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza uno musi none mubona abo banyagihugu bo bigenza gute mu gihe ngira ngo n'abahora baje imbere yabo benshi batakiri no mu gihugu vyokorwa gute? Icambere ngira nohera ko ubwambere bwo turahuza n'abandi bose bavuze imbere uko tubona bino bintu. Ica kabiri kuba CNDD-FDD uko amatora aba ariko yongereza inzira zo kwigizayo abo bahiganwa ni igipimo kitabesha ko ari umugambi uzi kutakiri kumwe n'abanyagihugu. Ico ni igipimo gikomeye cyane. Ndibuka yuko mu kiganiro nk'iki kindi nari nababwiye ko amakuru je nari naronse mpawe na bamwe mu bakora mu iperereza bambwira ingene kuva muri 2023 uwo mugambwe wakoze sondage mu gihugu cose bakoresha iperereza batanga ibibazo bavuga bati nibihe mubona bishobora kutwononera mu matora yimirije hamwe bitoba biratorwa umuti. Hanyuma abakozi b'iperereza baja mu bantu benshi cyane barabaza ico inyishu nababwiye ko inyishu baronse yaberetse ko mu matora ya 2025 abo bahiganwa cyane cyane baravuze nk'umugambi uje wari wabaye wa kabiri matora
yo muri 2020 kuba wuretse ukajamwo ko batazoshobora no kuwiba kubera ko bababwiye ko n'aba-CNDD-FDD bo nyene bari biteguriye gutora ivyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Haca hongera ko n'ikindi cyateye kibatera ubwoba kurusha ni cyanamwo byakomeye muri uwo mugambwe nk'ibi byo kwigizayo byo gupfunga Arengiyome Bunyoni. Urabona ko ubu hateye haja ko n'abandi muri uyu mwanya nyene barabwiye bati bamwe mu bari hariho nabo kwa Nkurunziza, aravuga cyane nabo kwa Nkurunziza bashavuye, baca babwira bati muri mwebwe nyene mu butegetsi ubu musanzwe muri kumwe n'abashavuye bashobora gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakanabacungira kugira ntimushobore kubiba, uretse ko abanyagihugu babavuyeko kubera mutagira inyishu n'imwe ku bibazo bikomeye bafise baciye abongerera ko bati no mu mugambwe nyene mufise abantu bashavuye uyu munsi bazofasha abo bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihe cy'amatora. Ivyo rero byarabateye ubwoba gose, bituma uyu mwaka wo bongereza umurindi usumbirije uwo bahora bakoresha mu bijanye no kwiba amajwi canke gucunga no kubuza abandi bantu ko biba amatora. Ico rero niumva n'ikimenyetso kitabesha ko ubutegetsi bwo nyene bwavavanuye n'abanyagihugu buzi ko butakiri kumwe n'abanyagihugu busigaye bugwana bugira buti nta higanwa tugishobora kwemera na ritoyi. Uti none abanyagihugu boheza bagakora iki? Ni ikibazo kitoroshe buriya, si ibintu usanga umuntu yamashobora kwishura imbere we nyene ari umwe ati jewe nyene ndaze ko twobigira uko. Bamwe bose hari abashobora gutanguza ivyiyumviro, bamwe bakavuga bati tugira iki, abandi tugira iki, abandi tugira iki. Mugabo impinduka nyinshi ahantu henshi ngende zaduka y'abanyagihugu bananiwe, babona atasaganirizo risigaye, abari imbere yabo nk'uko tuvuga ngo abarongoye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bakabona umengo nabo inyishu zabaheranye ntibafise ico bagira, nuko henshi abanyagihugu bo nyene baduka bakagumuka. Incuro zitari zike byarabonetse mu bibazo byo mw'isi, bo nyene baradukana inzira atanumwe abaziteze nyene ziza kuza. Abatwara n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rimwe na rimwe ugasanga bakangukiye rimwe bose ibyo bintu batabonye ingene bigiye kuza. Ndibuka mu myaka y'2010 haduka nk'ibi bya Printemps Arabe, wasanga biza ata numwe ari imbere, atawuvuga ngo ni naka yabihamagaye, ukabona vyahereye kuri Facebook, vyahereye kuri za Twitter, abantu bavuga imibabaro yabo mu mwanya muto bigakwiragira igihugu, abantu bakagumukira rimwe, n'abatavuga rumwe ugasanga n'ubutegetsi ugasanga baje kurondera gukurikira ikintu cyamaze gutangura batarimwo. 2015 sinovuga ngo twarashobora kuvuga imbere ko ibintu biza kumera kujya vyabaye, niko twaravuga ko Nkurunziza yitoje bwa gatatu duhamagara abanyagihugu bakaja mwibarabara, ariko wovuga ngo yarazi neza ko abanyagihugu bazovyitaba ku rugero bavyitavye ko, akavuga ko yarazi neza imbere ko muri CNDD-FDD hazoba habagumuka bakiyamiriza Nkurunziza, akavuga imbere ko mu gisirikare hari abasirikare bazogumuka bagashaka gutembagaza ubutegetsi kandi bakarongorwa n'aba-CNDD-FDD. Nta numwe yari gushobora kubivuga nko muri 2014 ko ibintu bizomera kujya. Rero no ngahi wacu no bambe n'uyu mwaka ibishobora kuba nta numwe muri twebwe ubunyene yovuga ngo ndabizi ngo bizogenda gutya. Icyumviro gishobora kwaduka mu kwezi kwa kane, mu kwa gatanu cyangwa mu kwa gatandatu nyene ntidushobora kukimenya, igishobora kwaduka amatora hejeje kuba ntidushobora kukimenya, ariko ubutegetsi buhari bwomenya ko buriko buracana umucanwa butazi ingene buzobuzinya nabwo nyene. Buriya iyo abanyagihugu bamaze kumviriza umwidegemvyo, igihugu kiba gifise abanyagihugu bamaze, mvuze mu gifaransa ngo goûter à la liberté. Bene abo banyagihugu ntiboroshe nk'abo mu bihugu usanga imyaka yose bamye baziritswe. Iwacu si co kimwe, turafise imyanya habayeho umwidegemvyo, turafise imyanya habayeho amaradiyo yigenga mu Burundi akavuga, turafise imyanya amashirahamwe yigenga yari mu gihugu abarundi bose bakayumviriza, turafise imyanya umurundi yashobora kuvuga icyumviro ciwe kigasohoka, turafise imyanya abantu bashobora kuja mwibarabara. Bene ivyo bihugu iyo byamaze kubaho nta muntu aba gishobora kuzimya ico kintu. Buriya umwanya n'umwanya twese tutazi abarundi barashobora kwivyukiranya ubwo butegetsi bakawubwira ko babuhaye. Pacifique ntabwo ntakiriye mu ijambo Alice ariko arabaza akabazo karamuvuze muti abarundi baramaze guhonja ku mwidegemvyo
kandi nta wuzi icyo bashobora gukora. Sindabafashe nk'umupfumu canke nk'Imana canke nk'umuntu agira rotora ibigiye kuba, n'ivyahe bishobora gushoboka mufatiye ku nguvu mwabonye mu banyagihugu. turavye muri kahise umva mfatiye kuri kahise nza kuvuga ibyo maze kubona, ariko ibishobora kuza sinshobora kubivuga ntarabibona. Ariko ufatiye muri kahise tumaze kuronka iki iruhande y'intwaro z'agahotoro mu Burundi? Tumaze kuronka imyanya abanyagihugu bafata ibigwanisho. Ivyo twarabibonye nyuma y'idahire kwera kera mu za 70 mu za 80 haravuka za Paripeutu, mu za 90 inyuma ya 93 haravuka CNDD-FDD n'iyindi mihari. Twarabonye ko bishika abarundi bagashavura kugera naho bafata ibigwanisho. 2015 batweretse ko bashoboye kuja mwibarabara bakabwira ko intwaro ko bayihaze, naho amasoro yashoboye kubanumya, vyakunze ko banumya, nta wuzi ko inyuma umunsi basubiriye ko hari uzoshobora kubanumya. Ndakunda gutanga akarorero ka Burkina Faso. Muri Burkina Faso muri 2011 abanyagihugu baragiye mwibarabara, Perezida Blaise Compaoré arabashobora arabanumya, ariko basubiyeyo muri 2014 vyaruhutse bimutembagaje. Sindabizi mu Burundi umunsi bosubira mwibarabara uko abarundi bazoza bameze mu kuja mwibarabara, n'igihugu cyaraniyimye bene izi ndongozi zashobora kuja imbere y'abantu zikabuza nk'abantu kuja muri violence, kuja kubomora, kwica. Ivyo mu Burundi ubu nta biriho, ni ukuvuga co igihugu abantu bagiye mwibarabara bashobora kuba n'indongozi zibaba imbere zibereka ibishobora gukorwa n'ibidashobora gukorwa. Ntavyo nzi baramutse bajayo ubu ivyo bokora ivyo ari vyo, ariko abo barundi bagiye mwibarabara canke bashaka kujayo ntabwo bapfuye, baracariho nibajya nyene nibo baracariho, kandi babaye kurusha uko bari babaye kiriya gihe. Mu mugambwe wonyene naho hari babaye kurusha uko bari babaye muri 2015, mvuze mu mugambwe wonyene utwara. Rero ikindi gishoboka hashoboka ivyo bintu bitatu byose twabonye: abanyagihugu bafata ibigwanisho, abanyagihugu baja mwibarabara, abasirikare bagumuka, n'ibindi ntashobora kumenya ubu nyene. nanje hama hariho abanyagihugu kw'isi yose, hama hari ikintu bibikiye umuntu atangara ku munsi kije. Ego murakoze Pacifique Ninahazwe. Oscar Butare, murahuriza ku n'abandi batumire kuko leta ari intambamyi, seni yashizweho niyo leta nayo yene ikaba ari intambamyi. Umutumire yagize ati abanyagihugu bonyene nibo bashobora kugira ico bakoze kugira ngo ibi bintu bishobore gufata iyindi ntumbero, bashobore kuva muri ibi bintu umugambi uri ku butegetsi uri kujanamwo Uburundi bwo gushaka kuguma ku butegetsi wonyene no kwigizayo abatavuga rumwe nawo. Mbega namwe ivyo niko mubibona, abanyagihugu babikora gute? Biragoye kumenya ingene bobikora. Kuri jewe bashaka sinibaza ko twoha responsabilité abanyagihugu bonyene. Abanyagihugu uriya ntangabo zitagira umutware. Nibaza ko hari aba leader d'opinion, aba leader muri politique bashobora quand même kwiyumvira uwo munsi bakabona bati CNDD-FDD iriko iritegurira amatora, iriko iraja mu matora wizotsindwa canke ngo amatora azoje mu muco. Nibaza ko abari imbere muri politique cyane cyane muri opposition bashobora kuba bariyumvira ikintu cokogwa mu gihe akakamo gategwa n'abarundi bo muri opposition, eka n'abarundi bose twifuza amatora ari mu muco. Abantu barakwiye kwicara bakiyumvira icokogwa kindi mu gihe ibintu byose bitoshoboka. Nkibaza ko CNDD-FDD igituma ubu munsi rikiragerageza ahubwo kubigirira mu mategeko no kubera nkuko Pacifique yarabivuze, nayo nyine ntiyizera neza ko kwiba amajwi nkuko babikoze mu matora yandi byakunze ubu ko byokunda kubera ugucanamo kwabo, kubera igihugu muravye aho igihugu kimeze uyu munsi, aho igihugu kigeze, aho tubura ibintu byose mu bihugu byose bihari, igitoro, isukari n'ibindi byose abarundi babuze mu bihugu byose bihari. CNDD-FDD irabona ko abantu no muri bo no muri seni ibafise controle cyane, ibafise iyo confiance ko abantu bo bafasha kugira amatora yibwe. Rero nico gituma bariko bagerageza kubishira mu mategeko kugira ngo bavubikire babuze uwo wese azoja mu matora babona ko afise amahirwe yo gutsinda. Rero icokogwa nibaza ko kuri jewe
duhaye responsabilité gusa ngo abanyagihugu bashobora kuzobikora bo nyene uko bazovyumva, nibaza ko hariho abantu bari imbere haba muri politike kandi no muri société civile kandi n'abandi ba leader ko abantu boba bariyumvira en plan B mu gihe CNDD-FDD abayitwara bobandanya bica amatwi bakareka kumva akamo bariko bategwa n'abantu. Buriya nta kintu giteye ubwoba nk'umuntu, reka ndabivuge mu gifaransa, qui n'a plus rien à perdre. Abarundi aho bariko bajanwa na CNDD-FDD demain ou après-demain bazokwisanga atana kimwe bafise bahomba, ibintu byose bitegerezwa bariko barabasunika bashikane kuri le mur. Quand tu as le dos contre le mur, igisigara conyene nukwemera kwa affronta izo ngorane ufise. Niyaba rero Oscar Butare kumbure, Oscar Butare ndabakiremwo muriko muravuga muti abarundi ntibagifise icyo batakaza, kandi bariko barabasunika babatwara ku manga aho hasigaye ko babasunura. Ariko Oscar Butare haciye imyaka hafi igira kwire 10 igihugu kiri mu ngorane, mbega abo barundi muvuga ko bariko barasunikwa canke ataco bagitakaza, ko abantu bakwiye kwiyumvira uwundi mukenyuro, ubwo uwo mukenyuro ni wari kubuza wariyumviriwe nimba hatararengerana. Mwe mubona ko hatarengeranye mu gihe amatora agiye kuba, bamwe bavuga bati niyo nzira babona yuko yo avuye igaruka nituze mu gihugu? Je ndizera ko hariho abantu bo muri opposition, kuko mu Burundi kameme naho tudafise opposition iriko irakora mu gihugu kubera itemererwa, hariho abantu bari muri opposition bari hanze y'igihugu bariko bariyumva. Nibaza ko hariho un plan B, kuko il ne suffit pas, ibikwiye kubwira abantu ngo ntimuje mu matora, ibikwiye kubwira abantu ngo ntimuje kwiyandikisha cyangwa ntimuje gutora umunsi w'amatora. Harakwiye kwiyumvirwa icokorwa mu gihe amatora yoba akagenda nabi nkuko tubona umenga ego ubuja gushabura tagata kandi ija kurishera ku nama, nta bimenyetso vyerekana ko amatora azogenda neza. Muganibaza j'ose espérer ko l'opposition n'abaleader bandi bariko bariyumvira notre plan B mu gihe ibi bintu byose bitokunda, kuko sinibaza ko ibi bintu ntibije kuduhwikira. Ni ibintu vyaje tubona, ni ibintu abantu bagiye barabona ko hariho ukuntu CNDD-FDD iguma ibigenza, ubuhoho iriko ibishira mu mategeko. D'ailleurs yagumye ibigira mu mategeko à la veille de chaque élection. CNDD-FDD yarahindura amategeko mu kugerageza kuvubikiraho muri opposition, kandi unduri umunsi bagombye kuvubikira abantu kubabuza ko baja mu matora. Nibaza rero ko atanumwe uyu munsi yovuga ngo aracakiwe, l'opposition yoja imbere bakagerageza bagashira ku ruhande utuntu boba bapfa utucanka utundi, bagatanga intumbero plan B mu gihe ibintu byose byobandanya nkuko CNDD-FDD kabiteguye. Mbega Oscar Butare ntabashiriye mu ijambo, uwo mukenyuro canke plan B nkuko mubivuga mu rurimi rw'igifaransa, ku bwanyu mwishyize mu kibanza c'abo bantu woba uwuhe? Nibaza ko ni byinshi cyane. Hariho kubuza CNDD-FDD, buriya igihugu egome hariho seni, hariho inzego ziraba amatora, muga abantu barashobora kwiyumvira, kuko nibaza ko naho CNDD-FDD izobuza abantu kuja mu matora hariho abazoyajamwo. Rero abantu bokwemera bakagerageza bakiyumvira ingene bobuza ko amatora yibwa. Ico ni cambere, kubuza ko amatora yibwa, kwiyumvira des stratégies. Narumvise umwenge yari mu utwara Frodebu Patrick n'abandi bavuga batogerageza ayo matora turayajamo tuzi neza, uburana na mukeba nakubita urugohe, bati turazi neza ko CNDD igomba kuyiba. Muga abarundi bashegeshwe babona aho CNDD tugejeje, barashobora kwiyumvira ingene bobuza CNDD-FDD gushika kuri ico gikorwa cyo kwiba amatora. Hama ibi byo kuvubikira abantu ntibaje no mu matora, bakabuza abantu kuja kuri liste kubera uyu bamutinye canke hari ikindi babona kumenga arabarusha amasuccess. Nibaza ko abantu naho nyene bo kwiyumvira kwa faire, kuko sinibaza ko boguma turindiye dukatwuzurira nkuko byanye hambere hose, ukamenga tuguma tuvuga ngo aya matora yabaye nk'inamico abantu bakwiye kuyajamwo, mugabo atagiteguwe mu gihe
kugira uhe solution uhe alternative abarundi kumbure ntibikwiye Oscar Butare abantu bababonye twabatumiye namwe babafata ko muri mu bafite ivyiyumviro mumaze no gutembera mu mahanga mumaze kubona ibitari bike muri abo barundi muvuga bo kwiyumvira murimwo mwebwe icyumviro cyanyu niki nkuko Harisi yakibabajije. jewe iciyumviro canje nuko ubwa mbere hoho ndashigikira ko ineza tugomba mu gihugu izoca muri demokarasi, ineza dushaka mu gihugu izoca mu amatora atibwe, twokora ibishoboka byose kugira CNDD-FDD ntishobore kwiba amajwi, ntishobore kwiba amatora nk'uko isa n'iriko irabitegura. Ivyo bidakunze nibaza ko abantu boja inama n'ingingo uwo munsi uri kumpa, nibaza ko uri kumpa ikibanza gikomeye gose, sindi umuntu yoja imbere y'abandi mugabo nibaza ko ari ukwiyumvira guterera ivyumviro. Jewe sinemera na gatoyi ko amatora yibwe tubona bigaragara twokwemera ibizoyavamwo. Nico ndiko ndavuga. En fait tumaze kubona neza ko amatora yibwe ku mugaragaro babujije abantu kuzoja mu matora, eka mbere n'ibiyavuyemwo bakanavyiba, abantu twotegura ingene tazokwemera ibizoyavamwo. Ibintu bizoyavamwo tutavyemeye tuba dutegura iki? Nibaza ko ari mu ma etape, nibaza ko abantu babandanye biyumvira dasosa. Murakoze Oscar Butare, reka ngaruke kuri Frederic Bamvuga inyumvira niwe yagize ati abanyagihugu nibo bagomba kuvuga bati ibi bintu tubivemwo. Frederic Bamvuga inyumvira bo bikora gute abanyagihugu no munsi? urumva jewe abanyagihugu turavugana kenshi nabo batubwira bati twebwe ikintu dukeneye imboneza ziza zikatwereka inzira, ati bisigaye twarategereye, twarumvise, twarabonye ico umugambwe CNDD-FDD udushakako. Ati muri ico gihe rero mvyuye agatwe baramena, atari tworonka inguvu twoje inyuma yazo, ati harimo n'abasirikare boje inyuma yanyu, harimo n'abapolisi boje inyuma yanyu, harimo n'abasendedefudede benshi boje inyuma yanyu. Ikibazo ni ryari, sino kubwira ngo ryari. Hari ibintu Pacifique yavuze ati burya iyo biza nta numwe aba yabizi ingene inzira bizanana, biraza giturumbuka bihuriranye rero n'ingene abanyagihugu baradundumiwe, ucika umucanwa kandi uwo mucanwa ntawuhumuza. Ntikibuza ko abanyepolitike turiyumvira kandi turabivugana n'abandi, kuko iki kibazo ni ca twese. Butaravuze ati igihe iboneka neza ko amatora azibwa, yatanguye kwibwa mu gushiraho ibwirizwa nshingiro, yibwa mu gushiraho ibwirizwa rigenga amatora, yibwa mu kuza baraburagiza abantu bakakuramwo bamwe bakemera abandi, bamwe abasenika banka sentare ibohereza ubwirizwa nshingiro ikabemera. Mu nyuma ati amwebwe mu makomine ntimurekuriye kwitoza, bakubuje kwitoza mu makomine, no kuvuga nturonke mu bamutantere mu makomine, nturonke abakonseye b'amakomine, nturonke abasenateri kubera ko aribo batorwa nabo baba batowe mu makomine. Urumva ni gukumira biboneka. Ikibazo ni ryari abakumiriwe ubwa mbere bovuga bati turanse gukumirwa gushikiyo, mugabo kandi babikoze boba bateguye ryari gute bari nyuma yabo kugira ngo bose banke, n'abarya bose bo bashigikira bakabategura, hama bakavuga bati turafashe igikorwa, turafashe inzira, turifuza yuko mwese mudushigikira. Burya niko byoguriza kugenda, kandi uyu munsi byose biriho, nukuri biruzuye birahiye. Ubu hakeneye umuntu yamura icamwa kugira ngo nikirinde kwikorora. Frederic Bamvuga inyumvira muvuze muti bovuga bati ni ryari gute bovyanka, mushaka kuvuga ko boja mwibarabara hanyuma mugize muti barakeneye imboneza indongo zoje imbere yabo. Izo ndongozi ni mwebwe na benshi aba Pacifique n'abandi bari mu buhungiro, none
muvuga muti twotaha tukaja imbere yabo birashoboka canke hariho abandi mubona mu gihugu bashobora kuja imbere y'abanyagihugu kugira ngo ivyo bintu bishobora gukorwa? Ivyo nivyo vyose ndiko ndabivuga n'abari mu gihugu, ndavuga n'abanyagihugu, ndavuga n'abanyepolitiki bari mu gihugu, turabiganira. Nihagera muzovyumva bizoboneka. Ego Felix niyo nkuru ngira ngo mwumvise ivyo abandi batumire bagiye barashikiriza, bagira bati abanyagihugu nibo bashobora kugira ico bakoze uno munsi kugira ngo bahaguruke bavuge batoya ibintu bishobora kubandanya. Bamvuye imvura yagize ati indongozi zobaje imbere. Mbega namwe muremeranya n'abatumire bandi ko ari uko vyagomba gukorwa kugira ngo umuntu ashobore guhindura ivyo umugambwe CNDD-FDD uri kurakora uno munsi? Murakoze. Mu bisanzwe uravye ingene ariko bavyifatamwo CNDD-FDD urabona ko atahohava yizera ngo hari amatora ariko arategurwa canke azoba nayo yitwa ngo n'amatora yaturiko turavuga ubona n'ibihenda abana. Aya mu bisanzwe abasokuru nibo bahora bakunda kubivuga umutamvyi wa neza umubona gikenyera. Uravye rero uko vyatanguye, uravye uko biriko birabandanya, biraboneka neza yuko ata matora by'ukuri azohava, kandi noneho n'abajejwe igihugu muri iyi minsi baravyivugira, abatwara umugambi barabivuga menya yuko amatora asa n'ayaheze. Mwebwe mu bijejwe vyo kumenyesha amakuru murumva mubabaza ibibazo bakishura badatinya yuko basana intsinzi bayirose bayitahanye. Kavuga nti ibi biriko biravugwa nivyo nibaza yuko atawoje inyuma cane, naho abanyagihugu baragowe kandi harya inzara izana vyinshi, nkuko wavuze uri kubaza Pacifique ati sinovuga ibizoba, biranagoye ariko hariho urabona yuko imvura n'abaruguru hariya bataciye ku mashuri cane, iyo imvura igirigwe barabona bati banura ibintu imvura iragwa mu kanya kandi batavyigiye cane. Ntaho hava avuga ngo hazoba iki canke kariya, mugabo umwe wese ahari, ni ikibazo c'umuntu uwo ari we wese ahari. Nibaza ko twese tugiye turavyiyumvira nyene no gutandukanya kundi uko inzira zishobora kuba nyinshi, ngira igihugu kigeze ku manga kirashobora gukira. Murakoze. Pacifique Nahazwe, ngira hari ikibazo abarundi benshi banibaza kigoye gutahura gushika uno munsi. Inyuma y'amatora y'ibihumbi 2010 harabaye impari ku vyayavuyemwo, haravuka n'inani harimwo urunani ya DC kibiri. Mu nyuma nticabujije ko ibintu bibandanya. Mu bihumbi 2015 habaye amatora, hari umugwi w'abanyagihugu uri hanze, bamwe bahunze abandi bari mu gihugu, impari zihari nk'uko nyene, ariko kandi amatora mu nyuma yaragiye araba. Uno munsi turi mu bihumbi 2024, murabibona ivyabaye mu bihumbi 2020. Uno munsi biragarutse, impari zari zihari icyo gihe zirahari. Hari mugwi w'abanyagihugu kiri hanze, hari abanyepolitike bakiri hanze, abanyepolitike bari mu gihugu twari tumenyereye batanavuga, ubu bageze aho baduza ijwi basemerera bati turiyamirije seni, ariko bikaguma bibandanya. Uno munsi musigura gute ko kenshi mu gihugu ibintu vyama biguma bibandanya, abarundi babona yuko biri mu bibazo, ariko bakama bavuga ngo turindire, hariho kumbure tukama tuzerinze twibaza yuko muri kazoza hari gishobora guhinduka, ariko ibintu bitariko birahinduka. Ako nakabazo ka mbere. Aka kabiri imbere ngira muca mukagira ko nizahe nkurikizi mubona igihe amatora yobandanya atunganywa mu nduru zihari. Icambere sinovuga ku kibazo ca mbere, je sinokivuga nk'uko wakibajije. Ntabwo ayo matora yose agenda aba ukuntu gusa, kandi ntabwo ibihe byose abanyagihugu baguma barindiriye. Harabaye amatora muri 2005, ayo abarundi barayitaba, n'ibiyavuyemwo baravyemera ko ariko vyagenze, baremera ko ari umugambi utsinze witwa CNDD-FDD. Ivyo baravyakira, ubutegetsi buramera uko bwari bumeze ico gihe. Hanyuma impinduka bari biteze ntiyabaho, ahubwo wa mugambwe aho kuzana ico abarundi bari biteze utera ubasubiza inyuma. Muri 2010 ikizere cyarabayeho ko
hari amatora yoshobora kubaho meza ariko aho habereye amatora y'amakomine mu nyuma bamwe bakayavamwo ico nibaza ko kitabaye na ciza kuva mu matora gushika ubu sindi muvuga ko cabaye ciza kubona imigambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi yaciva mu matora vyagize ingaruka zikomeye no ku bindi vyakurikiye inyuma ariko icabaye nico abanyapolitike b'ico gihe bo bagize bati